muri kano kanya ugira kabiri akaba ari yitwa Minani Fleury bakaba mutazira Mutima. Amashi menshi cyane kuri Mutima, nawe yegere ngaha atubwire umugambi wiwe. Nari kuvuga byinshi ariko no hava nsanga juri itabishaka. Amazina yanje ni Minani Fleury batazira Mutima le comédien. Jewe sanzwe mbeshejweho n'umwuga wo gutwenza abantu. Nahoze nkorera umugwizatunga, mugabo ukwigihe kigenda gihera ndavuga ati ni byiza ko ntunganya ukuntu nzobaho. Ndavuga ati iyo bija hose ni byiza ko abarundi ndabatwenza biragenda neza, ariko ni byiza ko dutegura ukuntu ugwaruka rushobora kwiga gutwenza abantu rudatituye imico y'ikirundi. Cashiraho urunganwe ndiko ndigisha inyuma ya timu Mutima, cashiraho Mutima igira kabiri abana bahera ku myaka 2 gushika ku myaka 10 ndiko ndabigisha comedy mu rurimi rw'ikirundi bagatwenza abantu badatituye imico y'ikirundi. Kuko no musi umuntu ashobora gutwenza umuntu agatitura imico y'ikirundi, ugasanga umuntu kugira ngo atwenze abarundi arambara impuzu z'igikobwa kandi ari umuhungu. Ivyo vyose naricaye hasi ndavuga ati ni vyiza ko duforoma ugwaruka ruzotwenza abantu mu mico y'ikirundi, abantu bagatwenga kandi bagasubira bakiga. Ariko mu nyuma ndavuga ati ni vyiza ko nubwo biriko biragenda kuno dushobora guhindura igicapo igihugu ciza cyacu cy'u Burundi gifise mu makungu. Kera umuntu abonye igihugu ciza cy'u Burundi ari hanze, umuntu umubwiye ati uburundi, ikintu ca mbere na mbere yakora yabona igihugu cy'u Burundi ari igihugu kirimo intambara. Uciye ku mbuga ukandika uburundi, ico gihe wabona manifestation, wabona inkoho nini nini. Navuga ati ni vyiza ko nohindura igihugu ciza cy'u Burundi, nkahindura igicapo gifise biciye mu gutwenza abantu, ku buryo abantu bahora babona igihugu kiriko amafoto mabi abishe bazoduza bakandika Burundi, bakabona abantu bariko baratwenga, bakabona abantu bafise umunezero biciye mu gutwenga. Niyo mpamvu nashiye mvuga ati reka shireho ubwo gwaruka najewe tubikore kugira ngo abantu babone igihugu cy'u Burundi, babone neza ko igihugu ciza cy'u Burundi kiriko kirahinduka igihugu ciza kirimo abantu batwenga batihishije, batwenga batagize ngo bariko barigirisha. Muri uko gutwenga rero naciye mvuga ati mbega umurundi yotwenga gute ashonje? Ca ndashiramwo societe isi ya Kanovera, nijewe sanzwe ndayiserukira, ikaba ari societe iriko irafasha abantu mu kurima, ikabarimira ivyabo ku badafise umwanya n'abatari hafi, tukabahereza umwimbu batarushe, ari twebwe societe yabikwirikiranye. Tumaze kurokrita canke dufise muri societe abakozi 7 batanguye kuronka imishara ku kwezi kuva mpevya akazi ko gutondera abandi bantu nkakora kiwanje. Mu nyuma yaho naravuze ati none vyogenda gute societe nibeho. Maze gushiraho societe isi ya Kanovera, mu vyo turiko turapanga, turiko turatanga amakontra ku barimyi barima igitegwa canke variete tungurusumu. Ico gihe tukabakurikirana umwimbu turose ukazoshobora kuja mu bihugu vyo hanze, tukinjiza amadovize, igihugu kikaronka koyoko. Iyo societe imaze kujaho ni bimwe cyambere yarose mu kuba ifise kontra ishobora kutwinjiriza amadovize biciye ku barimyi bariko bararima tungurusumu. Kuko nta muntu ashobora gutwenga ashonje, nta muntu ashobora gutwenga atameze neza. Rero canavuga ati ni vyiza ko shiraho societe igira iki, igwiza umwimbu, ikagwiza imbuto, nkuko benshi babizi bagize imisi babona ku mbuga. Ndi mu bajene
baheruka kwimbura itoni zitari nke z'ibiraya vy'imbuto ibururi ikajondi muri projet y'ikajondi. Mu vyo dutegekanya muri societe isi ya Kanovera turategekanya kwigisha ugwaruka gukora amapepiniere y'ibiterwa njabukamazi kugira ngo amakoperative tubafashe no mu kubaha amakontra y'abantu bifuza kurima izo variete twe turiko turashiraho. Muri make nivyo murakoze. Ikindi naco turashimiye nyene icubahiro ku mugambi mwiza ariko arashigikira ugwaruka aho bigeze, kuko umuntu ashaje atagira amahera bamwita umurozi. Murakoze. Mutima ati umuntu ashaje atagira amahera bamwita umurozi. Bon, ijyambere navyumvise ariko birashoboka.